wanje humura nta papa Pakita ariko araza kunsaba ikigongo ngo dusubirane kuko ujya mugore bari kumwe aramukunda cyane kuvyo mbona ndibaze ko bakundana cyane ariko bishitse naho nyene jewe nta mpamvu y'ukwanka kuneza y'umwana wanje no kwemera tugasubirana. Okay. Ubundi byo onyereka tuvyihoza. Numviye inkuru itanatesa. Amakuru yawa musheri wawe rero. Byagenze gute ko atamakuru yiwe nkibona? Nari ndi sûr kutorengana utabimba jiji. Nje naenda bize hamurya naramuhevye. Ntakeya afise n'urusirikare ica wibaze nkaje mbu umusirikare naho ca umusirikare bizorangirira. Bizorangirira mu ngoma. Nibiki. Ega cyane niyo ivyo nako ndashira. Ariko naniyo. Manembwi. Abwiri. Nagiye ndapfuye. Nagomba kunyisha niyo misi ufise. Gutanga keya. Kuva umuntu abayeho yamye arondera ahaba kugira yikingire imvura, izuba, eka n'ibikoko byo mutera sinziriye. Mu ntango yifashisha ibiti canke insenga z'amabuye. Amaze guca ubwenge yubatse akazu k'ubwatsi ariko kahavuye kaba akazu k'ivyondo, mu nyuma nyavyondo hakavamwo amatafari. Ibisakazo nivyo byabaye inkinzo nyamukuru y'ikiremwa muntu. Uko ibihe byagenda niko umuntu yatera imbere mu mibereho agashishikara kurondera uburaro bwiza kandi bukingiye. Uyu munsi iryo terambere rirabandanya. Superbat ngiyihingurira Superbat yahani wacu rikora ibikoresho byo kubaka amabati BG32 akomeye ramba y'imigongo ihagaze neza yinjiranamwo ituma hasakagwa hanini. BG28 n'amabati meza aba mu mabara n'amaforoma umukiriya yifuza, imisumari ikomeye ku buringanire bwose, eka na wa undi wa gatatu atahandi wo usanga atari muri Superbat. Ivyo byose bikaba bihingurwa mu buhinga mpuzamakungu bigatuma byemegwa n'ikigo BBN eka n'ibigo bitandukanye mu karere. Mu ntumbero yo korohereza abanywanyi mu kubaho umwaka mushasha, Superbat yagabanyije ibiciro kugera ku bice birenga 12. Superbat iri mu gihugu cyose cy'u Burundi. Hamagara kuri 69 amajana 310 amajana 310 canke 68 amajana 320 amajana 320. Superbat yaganuye. Superbat inkingi y'ubuzima. Pakita. Kandi bazashaka. Nick? Shavugana papa. Ushaka kumbwira iki? Okay, ingenda mubaza. Sure. Pakita ngo ashaka muvugane. Je tuvugane iki? Sindi. Shiriko no kuntesha umutwe gusa urya mwana. Wamwibagiye. Shero ya gerageza umwumvirize basi ndakumwiza ukaya ku kandi. Sheri, aka kanya Pakita uramwibagiye. Ibiza kuba byose biruka twe kawe. Yego. Sawa. Urazi?
Pakita ni sawa? Umeze neza? Nta kibazo ufise? Bari ya papa sinzosubira gukora amakosa. Sawa. Ndakwabariye genda. Urakoze. Si. Umwana wanje nta kibazo afise. Ibi bintu Pakita navyo nari ndamwitezeko. Gusa shira bibaho bidashika. Kuko uravye igihano maze imisi umuhaye gishobora kuba catumye aca bugufi. Pakita. Sha. Sindavyibaza. Akanta nivyo nizeye. Umukobwa wanje uyu. Mbona? Siraro mbwiye nibiki? Nyine nana kimwe ushaka mvuga ibyo nafise. Papa. Ari ngaha hanze? Narungumva? Nta kimwe. Papa. Sawa. Hari je nanye nga iryoshe mu telefone dukina. Je? Urazi je? Ushaka dukine iyi? Rundo. Sawa? Akambye ushaka kina. Tangura. Kwanza dukine iki? Utsinda? Amafaranga. Murafise amahera? Sense. Okay. Ndagutsinze acuma 5. Ariko niwatsinda ndaguha 5,000. Nanje ndagutsinda atacamira rindira. Okay. Papa. Nashaka ikintu tuvugana. Ikintu cagute? Urazi bavuga ko ndi umwana ukunda wakora ikintu cyose ndyohewe. Papa, nashaka gusaba ko urabona muri aya mezi sikaje kujya ku ishuri muri vacances. Nashaka gusaba ko mama yoza abaransanga kwa ndumvira ubuntu. Nashaka gusaba. Okay. Hano ko masagi genda muri douche hamaca ufungura uruhuke
wisigange kuvyimvira sibyo. Je t'aime ma fille. Scienza. Urabona? Isa none se? Buhoro. Siri kubera iki buhoro? Ivyo muriko muravuga na Pakita vyose navyumvise. Sheri, humura. Ivyo Pakita yansavye ntishobora gukunda. Sishobora kwemera ko nyina wagaruka ngaha. Impamvu namubwiye kurya niko ari fasi yari yajemo. Ndamwikura ndamubwiye aje kuruhuka. Kandi namubwiye ko ngiye kuvyimvira ntazi umunsi nzoheza kuvyimvira. Rero sheri, humura sivyo? Nimba unkunda nkuko naje ndakunda ukanyizera ngo nawe ndakwizera, ntabwo wavuze ibintu ufise. Je ku ruhande rwanje ndumva wimukorera Pakita nkuko yabigusavye, kuko harya umwana nimba yenze yo gusaba arafise ikinogo muri we yumva ashaka kuzuza, bimufasha rero nk'umuvyeyi ukimwuzuriza. Kandi uretse ko ufise gahunda yo kuzana umukozi kugira dufashe kurera uyu mwana, kuko urabona muri twese nta n'umwe wumvikana. Ko nzisabira mama wiwe, zana mama wiwe aba ari wamurera. Kandi harya umwana yizwe n'abavyeyi babiri, arafise ikinarusha umwana yakoranye n'umuvyeyi we. Bimukorere rero nanje ngira binkorere. Je ntabwo mfise bw'urya mugore, ubwoba bwanje bwari guhagarara kuri wewe, ariko mu gihe wowe unkunda ndizera neza ko uzohora mu ruhande rwanje. Binyemerera. Sheri, by'ukuri nanjye nanavyimviye nk'uko, ariko gusa nkari narugo sinakora ibintu ntagiye inama. Nzira ko bizogenda neza. Sheri, ivyo uvuze niko kuri. Naje ndavye imico umwana yatanguye kugira, ukuntu yari yatanguye kwitwara ari umwana w'umukobwa. Nabona ko nanjye ndiko ndamuhohotera ku burenganzira bwiwe. Rero birampimbaye yuko urikira umara mu buzima bwanje, ukaba wumva yuko umwana twomurera neza ari kumwe na nyina wiwe. Birampimbaye cane. Urazi ikintu gisigaye ni ukuyagana n'ujya mu mapakita, ukumva nawe ku ruhande turiko ariko nawe ariko, ubundi kizoba kikemutse, kuko ku ruhande rwacu umva ko ari amahoro. Byishimire none. Karibu. Murakoze. Hama mama Pakita,
hari ikintu cari kinzanye bien sûr que we dusanzwe duhurirako. Umwana yarampamagaye arambwira ko nkeneye icyo tuvugana, hama nk'umuvyeyi ndamwitaba ashikiriza iciyumviro ciwe. Ico ciyumviro ciwe yashatse ukuntu yotubona hafi bivanye n'ibibazo akunda kugira. Muri make yaransavye yuko wewe boza mukaba muragumana umwanya ari muri vacances, bivanye n'ubwoba canke n'iki, agashaka yuko woza mukaba muragumana muhiri wanje. Mbo amaze kubimbwira narumvise yuko vy'ukuri n'ibintu bigoye, ariko namubwiye yuko ngiye kuvyiyumvira, ndaheza ndavyiyumviraho nk'umugabo afata ingingo. Turabivugana na madamu ndabimusigurira, nawe nyene numva turabihuje. Mu nyuma yavyo ico nzi nuko shakira neza umwana nanje akaba ari uko kuko ndavuga ngo reka nze kubikubwira. Ushobora kwiyumvira impamvu zitandukanye, naba navyiyumviriye uko, ariko ico nagusaba nkuko nanje navyiyumviye nkabifata nkabiha agaciro nkabiha umwanya, nico nawe nashatse kukubwira. Bifatira umwanya uvyiyumvire, ndazi umukobwa wawe muravugana, hama dushobore guha umunezero umwana wacu. Ushobora no kunyumvira ati kubera ko atomurekura nkaza kuba ngaha, ariko nawe urabona yuko uri umuvyeyi kameme, kandi umwana wanje kumuguha ambe kure ndumva ko utokunda. Niyo mpamvu rero ndakubwiye ngo dushobore gufashiriza umwana hano. Vyari nk'ivyo vyari binzanye, nkuko nabigusavye, sigara vyiyumvira ucuraba ico twakorera umwana wacu. Ndaza ko ari ivyo. Sheri wanje, ivyo bintu mbwiye nivyo canke uriko urambesha? Uko nukuri pe. Papa Pakita yaje aransaba neza ko nosubira iwiwe. Iki canteye amakenga rero n'ukuntu yaje kunsaba yitonze, atekereje, ijwi rituje. Urabona ko kuntu bigutangaje, nanje nuko nyene vyantangaje. None ndakubaze, wabimwemereye? Aho rero kuvyemera wapi, sinavyemeye kandi nta nivyo nakanye. None nko kumpera ukubwira yuko aje kugusaba ngo musubirane kuzovyemera, kumengo ntivyishimiye n'amahoro. Anje, gusubirana nawe ni ibintu nari nifuza pe, ariko sinavyifuza nsubira muri irya nzu nsanga harimwo uwundi mugore. None ariko gusaba ngo muje kubana akiri kumwe n'urya mugore? Yego, kandi ndazi neza nsubiye muri rujya rugo urya mugore ahari ntitwobana neza pe. Nawe urabizi ingorane z'abagore, nta hantu na hamwe twokumvikanira. Nubwo nugerageza kumubanira neza, ndazi we ntiyumbanira neza. Mviriza,
nk'uko wabimbwiye yuko ari Pakita ariko arakurekrama wowe nta na kimwe ku neza y'umwana wawe wowe genda vakansi isigaje igihe gito Pakita nasubira ku ishuri bivanye n'ukuntu nzo buri kurabona situation kiragenda zoheza wongera ufata indi decision yo kugaruka ngaha cyane naho ugumeyo bivanye n'ukuntu wasanze ariko ko umwana gukeneye ukuri je mbona nk'umengo wojayo sha numva umengo nanje ivyo nivyo vyoba vyiza ndashobora gusubira muri rujya rugo kuneza y'umwana wanje gusa Pakita! Nguraba kizaza! Nyaruka! Oh yeah. Papa vipi? Mwana we. Pape! Pape! Nguraba kizaza mama yangu. Pape! Pakita! Nguraba kizaza we. Ma! ndetse neza urakomeye Mambo ja mambo. Urameze neza? ego umeze neza nawe Nukuri kwa Mungu je ndameze neza kabisa. Mambo ari muri byaririmba. Mungu ni yure jana hata leo ye abati nukuri mabuja ndi ngaha wamenga ndi muri gihonomo ariko ubu ebana ngiye kuba muri paradizo mama yawe. Gita ni sawa umeze neza Mabuja karibu kanje. Karibu. hari umuntu ariko arakurondera inindi wapi naweze je nta muntu twari dufitanye gahunda okay nawe yicaye muri saro sandaje Mutwanye amahoro. oya si amahoro nuba amahoro gute uje uhora iki Mutwanye nuje kubaza cya kibazo cy'ako umwana wanje. ikibazo c'umwana wawe wegeye twari turi kumwe sinabwiye ko ata mwana wawe mfise Mutwanye
ushobora kuba utiyumvira uburemere bw'ikibazo mfise. Burya kubaho uzi ko ufise umwana ariko nturamubona si ikintu coroshe. Ishira mu mwanya wanje uraheza wumva uburemere bw'ikomere mfise. Sinzohagarika gukomeza ndakubaza mu gihe ntarabona umwana wanje.